Mu gihe ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura kimaze igihe cabaye akananira abahinga, abenegihugu barasaba ko muri iki gihe ico kibazo kitarashobora gutorerwa umuti, leta yobatezurira igahagarika vy'agateganyo ingingo ibuza amakinga, amamoto n'amatukutuku gushika mu bibanza bimwe bimwe, ndetse bigashika no mu gisagara hagati. Nubwo ivyo bisabo biboneka ko vyokorohereza abenegihugu biyunguruza mu gisagara ca Bujumbura, iyo ngingo biraboneka ko itariko irakugwaho muri iyi misi, nkuko tubikesha Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Iyo ngingo mu bisanzwe ntiyafashwe na meri, yafashwe bivanye n'ivyigwa vyakozwe n'abahinga bajejwe uruja n'uruza mu mabarabara. Mu kiringo rero abo bahinga batarasubira kwiga ngo bone yuko ubu bishoboka kubwimva yari yatumye hakorwa ivyo vyigwa hagafatwa zirya ngingo, numva ntaco no bivuga ko na cane ko ngo ndababwiye atari meri yari yayifashe. Ingingo yari yafashwe bivanye n'ibiharuro byatanzwe n'umugwi w'abahinga wavyize ko bakabona ko irya ngingo ibereye kwifatwa, ko habaho amazone, amamoto n'amakinga atabwirizwa gushikamo. Abo bafise ubwo bukinga bwo bufuji harigeze kubaho ingingo ziborohereza cane aba bafise ibibazo vy'amagara, harabaho amaderogation yatangwa bakabaha impusha zo gushobora gutembera kubwo bukinga, ariko kubera imvo zitandukanye ubu byarahagaritswe. Twibutse ko ingingo ibuza amakinga, amamoto n'amatukutuku gushika mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura yagiye mu ngiro ku wa 4 igenekerezo rya 11 Ntwarante umwaka wa 2022.